Cndd-Fdd ramba. Bagumyabanga komera. Abakenyarugamba kenyera zigume. Imbonera kure duga imisozi. Abahumure humuriza igihugu. Nyene cyubahiro Mana mushobora byose, Mana y'u Burundi n'abarundi, Mana ya sokuru wacu Petero Nkurunziza, Mana ya samnogo wacu je ndayishimiye nuhabwa icyubahiro. Endongozi z'umugambi wacu mwiza wa Cndd-Fdd, nyene iteka murongo inama nshinga amateka, mukaba no mu nama nkuru y'inararibo iz'umugambi wacu mwiza wa Cndd-Fdd, cega cy'umunyamabanga mukuru umugambwe yabiga mukuru umugambwe mukamusanze mu nama nkuru y'inararibonye, bubahwa mugize userukizi bukuru bw'umugambi wacu mwiza wa Cndd-Fdd, mubahwa cegera cy'umukuru w'igihugu, mubahwa mushikanganje wa mbere wa leta y'u Burundi n'umutamukanyi wanyu, munyamabanga w'umugambi Cndd-Fdd mu ntara nziza ya Bujumbura twakiye, bubahwa muri mu biro by'inama nshinga amateka n'abakozi amateka n'abashinga amateka n'abakozi amateka mwagendanye bashikiranganje ba leta y'u Burundi, bubahwa muserukiye byanyu ngaha mu Burundi, bubahwa abakozi b'Imana bagumyabanga mwese umwese yiyumve tugire Cndd-Fdd. Kwa 16 munyonyo n'umunsi mwiza twibuka intwari zacu zatwitangiye eka mbere nizikiriho. N'umunsi kandi twibuka aho twasinya amasezerano y'uko intambara burundu, iyo bavuze burundu mu byumve neza, usubiye turakuramo. Byaraheze. Kuko benshi bavuga ngo ni burundu. Burundu karafasha. N'umunsi rero twatanguye hariya muri komine ya Kere ya Mpanda na komine y'ubu nyene ya Mpanda, aho mu misa eka mbere mu nyuma bahavuye tuja kuraba aho bene wacu intwari zitanze ishinguwe, na cyane cyane izazize webwe nyene. Hica ubwoko, hica ubutegetsi bubi. Mwabibonye twagi turagira ingorane ku rugamba. Mugabo kandi ikibi kugwa biraba. Ikibi no kucuvumbagara mu byondo ukagumayo. Twarahagurutse. Duhaguruka neza, turapanga igihugu bimeze neza. Nkuko nabivuze, sumusi ukuririra abagwe ku rugamba. Intwari ntiziririkwa, ziribuka kugira amaranga mutima yazo akuzemwo. Amaranga mutima yaranze basogukuru kuva igihugu kibaho, subira inyuma, kuva kuri ntare rushatsi uduge kuri ntare rugamba, uje kwa Mwezi Gisabo, ugende kwa Rwagasura, ugende kwa Ngenda Ndume, uduge mu bandi bose gushika kwa Ndadaye, ugende kwa ajya amaranga mutima yatumye intwari zihagarara neza, bagahagararira igihugu bakakigwanira n'ubuzima bakabuheba. Ajya amaranga mutima niyo dukeneye katuzamo, ico tatwibuka. Iyumvire nawe umeze ajya amaranga mutima kujemwo, raba ingene ubuhagaze. Rero nico kitwa dusaba tuti twibuke hanyuma twiyubake. Twibuke mbega bajya abana b'i Burundi bitanze, aba bana b'u Burundi bahevye amaguru, bagaheba amaso, bagaheba ibipande by'umubiri kugira tubatera iteka twokuri. Umunsi rero kuzirikana gusubiza agatima mpembero, ukavuga uti mbe ndi umuntu, ndi umurundi yasese wa maraso. Ucurabe ibyo ukora rero, tangura ugire cyo bita kugira umwiherero wiwawe muri wewe. Gira umwiherero urabe wewe uhagaze, ukaraba mu mbavu abagukikuje ibyo ukora. Uriko atera iteka bajya abana ubundi bitanga. Ni umunsi ukuzirikana. Rero basogokuru yavuze ati urugamba ntiruhera ruhindura isura.
2023 2024 utangura gushoma 2023 bavuga tuti aho vyabereye ni kera hariho n'urimbo aho vyabereye ni kera duca duca umurongo kandi twacisha murongo inkoho imwe ukavuga uti bidahindutse no tujahe laba ba mama utubebe turi mu barabara inzu ziraturiwe abantu bariko bariruka byose akajagari mu gihugu uti turaciye umurongo kandi Imana ibiheze rega n'Imana irabange kavuga iti ntutinye Goliyati Fatima nate shiramo akabuye kubita mu jisho bihinduke bavuga Goliyati gwari uruntu runini mugabo mengo kagiza akantu gatoya natwe twanakiwe twari dufise mugabo kubera n'Imana ivuga iti narushe amarira yambanye menshi bajya abantu banje baramerewe nabi namwe nimwitange mwongereze mu bamererwa nabi mugabo abaza mu nyuma bamererwe neza urumva rero ngo rugamba gwarabaye rurarangira burundu ndasubiramo naho ndasubiramo nabanye atari ari mu micungano yo ngaha nabanye naje ndasubiramo uwo munsi burundu harabama bafuruguta ngo bogira oya vyi burundu byaraheze uciyumvira mu ndoto ukirota Imana idufashe bimenyekana nta gusubira inyuma ukigira iciyumviro ngo mbega ngo ubona turazibira sinzi ko umurundi mushobora kuzirikana mumeze nk'abahumiriza uvuga ntimumize cyane kuko je sinavyemera guhumiza cyane ngo cugumumirije ukaraba iki gihugu ukiha nk'imyaka nk'ibiri ukaraba ukamenya uti aha ni kwisi turi mu paradizo cyangwa mu purgatori turamajaye agacerere cwe kubikorwa abanyagihugu bose kubikorwa mu mitumba yose agacerere nani ntiro barundi organize no nkanavuga cyane politique niko nagira kampanye maze ko byagenze neza oya umwe wese narabe ibi rero biraboneka ko turashika kwihangiro Nango sokuri yavuze ati abasi bamaho wa muri kanuye ntago sinzira umukondora zose uburundi bugona uri maso cyane bivuze ni basogokuru ukigonesha mugabo rimwe rihumirije irindi ribona bukebuke reka ni ibi rero aya maranga mutima y'abasogokuru atuzemo ruhinduye isura rero nibyo twaragiye muri politike turagwana urugamba rutoroshe turaca mu mitego turaca mu myonga ingona zigomba kutujya mbwa turajabuka umwe wese nara yo kuva mu 2005 ni wachi ndani kwa ndani ya chama ndani ya uongozi wa chama mugabo twaragiye turacamwo turajama mu muriro ukawujabuka ukabaza uti vipi ni wewe twari kumwe wagomba gupanga karere biragenda ubu rero rabaho tugeze heza cyane na politike twarayigwanye kandi twaratsinze ubu rero urugamba rwararutanguye kuko bene gihugu mu 32 mwabonye hajya ujya mbonera kure kwa gasore nimbonera kure afite imyaka 30 sinzi ko yaranayishi betu tuvuga kari mbonera kure bagasore nimbonera kure bonera kure nicyo gituma abantu bazivuga nabi tuzokwiruka yarahagurutse yari umwana w'umwami arashaka kwigira kaba kwisa hariho hose naho yogena mu bwami bw'ubwongereza akarondera umugore yo muronka gena mu bwami bwa Yordania si umwana w'umwami si ubwami mugara avuga ati abarundi bacu aba bazungu ariko ducara ubuhoro jiwe ndahagurutse arahaguruka kwe nene bamukubitira sase ngaho kwitanganyika nimwamubonye sinziriye bamukubise urusase rw'abahigi apana urugogoro rusanzwe w'igikoko ryabahigisha igikoko ajya kwitanganyika niho baramukubitiye mugabo yaremeye aravuga ati je nemera gupfa
ego mubiri mugendana utange kuneza y'abandi ega mu mwanya mutoyi habasigaye ibintu bitagira ko n'intuze uritanga uti nditanze bagomba kwikukira 32 kwikura kaga abakoroni batuzaniye amacakubiri akatumarira abantu mu 1993 abanyagihugu bavuga bati ibi bintu byo gukurana bakoresheje Kalashnikov bakoresheje igwanisho tukagura inkoho zikaza gukurana bahana ubutegetsi bihagarara bati teza kwitorera umwe wese akagiramwo ijambo mu gushaha indongozi hari Burkina Rusigabangazi ari mu Canguzo muri komine Gisagara agashira mu ijwi lingana n'ubikirira ubikiriri ijwi lingana n'uri hariya ku mupaka ivyo nivyo bavuga bati 1993 umwene wese demokrasi umwe wese itorere ashimwe agira ijambo nivyo byasherero bibandanye 1993 tubatora babica mugabo yazira kwiranda yazira kuvuga ngo ndahevye birasi twavye dutarataza tuja ku rugamba baratumara igara bibaza ngo zaradunda ntizadunda zarafata mugabira yagenda amasezerano kwa 16 amasezerano yasinywe turahagarika intambara abantu ba mbere batagukundana intambara ihagaze n'abasirikari b'impande zose abi wacu n'abareta kugwana munda umunsi umwe bavuga ati intambara irahagaze n'inkoho kiraba hasi gacha mugwana munda abanyapolitike ngaha turi beshi twe twenyere twankana abasoda ntangorane ko urusase hari akantu gatuma urukundo ruba kuko namajambo avuga none umuntu mutavuganye mwo kwankana gute ega muri ko muragwana ntimuvugana wumva kazwira karengana akandi karengana ukavuga karampagije kumengo gaciye ngaha ngana haba yagututse rero mubonanye utwo tuzwira tutwahenze ngwa mucamo abagenzi rero ni iteka wa 16 niho twahejeje urugamba gukumena igihugu hagwa ijambo ni mu gitero cya gatatu turondera intwaro zibiri ijambo abanyagihugu bakitora indongozi zibikwiye kandi zimvuga kure kandi zemera ubutegetsi buciye mu matora ko hari abantu uzibona bavumbutse 15 mwabonye baniyomba ari haje numero 15 ndibuka muri komine ya Kera Kayogoro hari ibuga abeshi barahaza bagwanya 2015 itariki 13 hariho kampanye hari mu matora reka hariho kampanye hanyuma bariko baranyene bari muri kampanye barababwira ati habaye kudeta amanyagihugu ati ninde yayigize bati niyo mbare ngo mu mbuto utubandanye simbandanya rero kaniho rero 13 me ngo tubandanye iwacu ngo ntangorane urumva umunyagihugu ari yumvamwo akumva ni inguvu urumva inguvu zabene igihugu iziharurika zimeze nk'inguvu z'uruzi umengo n'umuyaga sinzi wavuze ngo umuyaga genda ushe mu icupa wuza riturara umenye iyo ziri umunyagihugu arashaka kubwira yaborewe ngo ni muje hiyo kandi babiheze akubwiye uko babiheze ngo babuze ivyo bakora ngo giye kwita makudeta ngo babuze ivyo bakora ngo twibandanize basha sifini ni urumva biri muri we ni mu maraso agati je natanze umwana ntitanze dusubira inyuma urumva rero n'urugamba twarangije ubu rero aya matora twaraye tuvuyemo n'urundi rugamba rwatanguye twikukiye tugashika mu ntwa twitora indongozi oya turakeneye rationale terambere
twaraye rero twinjiye mu iterambere, batoye iterambere. Ubonye abantu bose amakomine 42, oya duhere ku mitumba, imitumba 344 n'amakarati, amazone amajana 51, amakomine 42, intara zose, abantu bose, abanyamuti, abo mu bigwati, abo bariya bose mu mwonga, abo ku musozi, abo abakirira, abantu bose bavuze bati tugiye ku rugamba rumwe. Mu gutora ntimugire ngo batoye Bagumyabanga gusa. Ni mone 96 nayo Bagumyabanga gusa. Ba SP bakunda kuzavuga twenga ubu ni sawa ngo 97. Mugasi ni mwebwe mugana n'abandi barimwo. Saba Bagumyabanga gusa. Yose saba Bagumyabanga gusa. Mugaba bavuga bati oya. Batwerekane ko tugomba tubishe hamwe, dushira ingufu hamwe. Tugume twese. Abahari ingorane mu gihugu. Abahari tugorane. Tugenda ngaha gitoro cyabuze ni gike canke abakinyi isukari kuko ni isukari kavuga ngo isukari ngo birakwiye. Canke umuntu agomba kuba akavuga ati isima vipi. Muga ivyo byose duca tumera igikoti abadimi imyimbati, igikoti ugitura gikata kimeze neza ugiteye kugira kimere kitaba kuma. Gitanga ukaba. Kigakaba kabisa, igabamo amazi gakaba, hanyuma imizi gatanga guseruka bukebuke, ikatanga ikaja mu ivu, ikafata amase niki, ukazibona amabaraje. Mu mwanya muto y'isombe ukoze ubugari. Bara bipanze neza, uko 2022 2023 muri ndamukiza 2024 twe twareje gupanga turi ku kipi. Tugira evaluation gusa tugejeje. Imbere ni heza, yego. Hari ngorane, yego. Zimeze gute kosora bandanye. Bimeze neza. Bihaye imyaka twihaye. Ngira n'ubu kuva muri indwi kuvejo. Nivyo zoja muri retraite. Intumbero twihaye tuko turayishikako. Ibindi navyo tubona ari intamba bivuga tuti nibi byokogwa. Kwa 2025 z'ukwa mbere nikoraniro kaminuza y'umugambi Cndd-Fdd isanzwe. Beka ndani chapa kazi. Tubishiramwo cyo tubandanye. Urumva rero reka tugende dushikane igihugu hamwe abana Burundi barakire ko gishika. Abarundi ba merewe neza. Bishira bakizana mu babo no mu byabo. Barima bakimbura, bavyara bagaheka. Batunga bagatunganirwa. Birashoboka. Ubu musi rero tuvuga amajambo menshi kuko ngira mwabonye indongozi zose mwumvise amajambo nyamukuru bageze ravuga. Gusa umwe wese naraba ico yokora kugira ngo iriragi aba bana b'u Burundi ibi bikogwa bakoze tubihesha iteka bitubamara amazi. Umwe wese ahari icyo ukora cyose raba kwikora kuneza y'igihugu. Ukoze kuneza y'igihugu nawe urashikirwa kuri umunyene gihugu. Ukoze kuneza y'igihugu nawe urashikirwa kuri umwene gihugu. Umwe wese rero aze kurota ahinduka avuga ati akane nagakosheje ngangoma mpindure. Hameje tubona intwari zindi. Nyesho mukuru w'igihugu yaravuze ati umwe wese ashobora kuba intwari, ntagira uwihebura ngo ntiyoba intwari. Mugabo kugira uba intwari umugenzi wawe mukuru, si umugore wawe cyangwa umugabo wawe cyangwa umwana wawe, ni igihugu. Ni igihugu. Umaze gufata igihugu hagira umugenzi wawe, umugenzi pamf donke wopfira bakoze ku gihugu jenemera gupfa ubuhejeje. Dokuvusize neza imbere ineze y'igihugu imbere nawe urashikirwa kuko nawe ico gihugu rimwo. Nivyo byonyene twohereza ko dushimira mwese
ubu munsi nabonye yuko mwashyizemo n'akariro gatari gake kuvyitaba bare twabivuze hariya ku mpanda kare twadutangura amatugaheza barahagaritse guheza hari ibyo turiko turakora bavuze tuti uburyo dukoresha tugenda mu munsi w'intwari ibuga mu Kayogoro birometero 167 uvuye ngaha twese imodoka igihumbi nuko ajya mayara y'igitoro mahara mukoresha mu yampa kayaheza abarwanya kuko nakare mwakinywesha umva bubahwa usanga ufite nk'imodoka nka zine washizemwo sabini ilitira majana 3 12 miliyo nipe nubakiri abangahe PM raba igitoro woshiramwo ugiye kuko wari kuza mu Kayogoro raba rero sukonje gapero twese byose birashoboka uhindura kamwe ukavuga ati icyo nayo gukora ubu munsi ngoma nkore kijya twarihaye rero yuko uburyo twadukoresha twe twafashe uburyo twakoresha mu buserukizi bukuru gutunganya uwo munsi tubushira ku ntara kugira ngo hariho umupfakazi hari imfuvyi muga izwi n'abagumyabanga avuga ati ije ni umupfakazi agashavuga ati arakenya inzu y'ibirava dusanga bakiyaruka bagiye kubaka bagateranya n'imbonera kuri zigafyatura amatafari bakazibona bavuza amabati natwe twagiye kunywa inzoga ngo mu Kayogoro twari bihagaritse tutangwe tuyatware tukura amabati tutangwe tugende tubafashe rero nico cyonye cyahindutse mugabo azogera nk'igihe tuvuga tuti twibukirize natwe twabonye ko hariya umengo hari n'inzuri kuko bigenda birahinduka uko umwakuza n'uwundi rero nimugiye ngo nditugira finale hari bari nabonye bavyandika ngo kumengo finale barayiretse oya ni inyene kuko urukino rashobora kurukina ari rwa finale ubu munsi wakinye finale rero nako nta eliminatoire zabaye twakinye finale twagiriyeko mwiyumve rero dushimire abaje kudushigikira ibihugu biri ngaha nabonye bitari bike dushimire abakozi b'Imana hariya mani bahezagira twazi Imana imbere kandi muzorabe ukora n'umutima mwiza wazi Imana imbere aho uca hose bavuga ngo umwasa gucira icanzo yakucira icobo Imana gucira icanzo uravye ivyo twaciyemo byose uri kumwe n'Imana ubona umengo uraprogesa kandi bigena neza dushimire dongozi mu gihugu mwakoze kuza kudushigikira mu mugambwe mwakoze mwese abagumyabanga bose n'abagenzi b'umugambwe n'abarundi bose uyu ni umunsi mukuru w'i Burundi si n'umugambwe Cndd-Fdd ni w'abarundi ko barundi bari bakeneye kubaho bidegemvya n'uw'igihugu duhamagare rero ejo ni kwa mbere nibikorwa dukoremo ku mumpuzu capa kazi umwe wese arabika ariko arakora kizoteza imbere umuryango wiwe igihugu sawa muga n'umuryango urimwo kuko imiryango iteye imbere ihuje itera imbere nico gitwa dushimika ku muryango tugiye kugira inyigisho nyinshi muga twafashe umutumba yuko ariho twotangurira isemo umutumba wicare utwereke umutumba ngende ukenera gusa utwereke imikobe kuzoca ibituzotera ibizoteza imbere umukuru w'umutumba yofuma amenya n'ubuswi bwarayuberaguwe bw'inkoko ku mutumba akamenya inkwavu ziriyo ibintu biriyo akavuga ati umutumba wanje mbonye ubutunzi dufise tukuyemo amazu n'amatongo n'ibiki tudashobora guhaka agaciro ubwo nyene dufise nk'ibintu bingana n'imiliyardi nka 10 kugira turabika imitumba yohiganwa mwiterambere tukavuga tuti nubuhe mutumba utunze gusumba iyindi mbe utunze iki bafise iki niki bihaye iki mbe nubuhe mutumba wa mbere mw'isuku abantu kwa Mungu cyari ku munsi bavuye ku kazi boga bakisiga amavuta bakambara impuzu imeshe bakiyarugamba gasokoza bagashyamwe na ntuze na cagitambara ca barahata
hari igitambaro cyitwa barahata, abo mu Burunga barakizi. Iteka tukarondera ibyo twihaya. Umutumba ukihaya ati jewe abana biwacu umutumba kwishure barayiga bakamenya bicara heza tukagira ihiganwa. Umwubaho wa mushikanganje wa metware ivuganye tugiye kwicara tugiye kugira umwiherero. Ntushaka kujya mubona kazoza umwana yicaye hasi mwishuri. Imbona kazoza umwana akagira igitabo mwishuri. Informatique biga ordinateur bakazi kwisura ari imbeba. Ingorane. Tuvuga tuti bihere. Akajagari gahere. Dupange abadukomokako. Petro twarasatuye. Itiguro kikiri gito reka dupange ibidogo. Bige nta ngorane. Mugumwe wese narabe uwo mutumba uko ubumeze mu gihe atakintu na kimwe utobushize imbere. Byose ukavuga ati ku mutumba iki. Umukuru w'umutumba akaba ari wagira komande y'umwavu. Kubera kumenya gihugu agenda ibirometero byinshi yigusaba umwavu. Abantu bose ku mutumba wewe wari hectare imwe, hectare akandika bagaca bamuha umugoronome agaharura umwavu bakawurihira rimwe bati kuri uwo mutumba dukeneye toni 5 z'umwavu. Hari abasoma bose kubaho bagira fraude y'umwavu batwara muri Tanzania batwara muri Kongo. Yatif ariko mande y'umutumba ibiro tuzobishikako twe twambaye igwaga mu mugamba tugatumanuke dupange kuva mu mutumba ntagiye na kibe kiducika kubera ko umwana tumureka ubu kera bavuga ngo umwana n'u Burundi ubu umwana ni imfyisi zabaye nyinshi ugize ukifyisira mu kuhera kubera iki dupange mu mitumba urugo rubeho mugabo urugo rutegura kuko mu rugo tutapanze yo gizoronka abantu badapanze ko mu rugo ni muri izine y'abantu cyo bakorera abantu none none arandi hari izine y'abandi bantu urumva simuhira si mu rugo none iyo izine ikora abantu tutayifashe neza wumva abantu zoronka bazo bapanze oya tusubireka ntimuze muragira oya ndababaze iyo izine ikora abantu tubishiremo ingufu kugira umwana avuke aregwe akure aramugwe igihugu naco kironke abagabo n'abakenyezi biyumva bijura n'ijambo bahagarara hagize akagira ngo he bakazira rimwe bakavuga ati subira inyuma bakora ijoro n'umutagira ngo duhindure u Burundi. Imana rero ibahezagire turangize rero bifurizo ikorwa byiza kuvejo muje kukivi mugamuzirikana murazirikana ushitse ahantu kazirikana ati bibasha niko ndakora birashimwe mu ngiro ibyo bari bakeneye ko ingene bari bakeneye ko kimera kandi ubizirikanye birashoboka ufise intege nke rondera ugufasha kugira ngo ugire nyinshi kuko nico gituma nta muntu yikwije urarondera ugufasha umwamagirwa n'abagabo mugabo kavuga uti ndimwi uzosanga ejo igihugu kimeze neza kutwe turabona ko harimo kandi gukweguka birimwo muri Kongo niho hari ubwoko bwitwa ngo abarendu baratubwira ngo hari abarendu umengo rivuye mu kurenduka natwe mengo hariyo umengo hari abantu barenduka badiniza amadosiye badindiza ibintu ikintu kitari gukorwa mu mezi abiri ikozwe nyuma y'imyaka 2 naho tuzoja ndababwije ukuri chap tunyarutse murakoze rero Imana ibahezagire tugire Cndd-Fdd.